uyu Roza Hakizimana ni nawe wundi. nagira nkubwire Daniel Mugisha iyi audio yanje uje kuyihaba muri space bagire nanje bayishire mu byo bahora bavuga ku Rwanda. Uyu Roza Hakizimana ni nawe wundi. Uyu mugabo ariko ararahira arengwa yavuze iyo yaciye mu Burusiya mu Bushinwa magahiye. Bana Daniel ntiduhendane. Iyo ikintu wagikoze hanyuma akagira umuntu agicobogoza wewe nyene ubwikora kigutera isoni. Buyoya niwe yavuze ati ko abo muri mari bankwiye kwa maboko nawe nikankura kwa maboko. Sinopfa neretse imisumbi abana kuko ndazi ko aba basende David batazonyorohera canke ngo banyorohereze. Ndazi ko nakoze ibibe byinshi mu Burundi. Aca ariyahura. Inyuma y'ikiganiro nabashikirije ngaha kigizwe na episode indwi canke ibice indwi kivuga ku gitabo canditswe na Lieutenant General Rugigana avuga ku rupfu Rwanda daye Melchior. Narabasangije ibice bitandukanye nka commentaire canke abavuga kuri kino gitabo cateye impari zidasanzwe abacemera n'abatacemera. Uyu munsi rero ngarutse nka suite ya commentaire canke kumwe n'abavuga ati amakuru atari kw'ivumbi aho abadukurikira ngaha ku rubuga Urugendo News baza bakagira ico bavuze ku kiganiro caciye ngaha. Uyu munsi ndabashikije rero ni kiganiro kirimo abantu babiri n'amajwi abiri y'abantu babiri. Umwe ni wahoze ari umushinga amateka w'u Burundi Roza Hakizimana n'uyundi munyagihugu umwe. Numva umenga basa n'abapingana ariko nashimye kubihuza kubera ko muri make ntibemerana kandi narabemereye yuko je nzogerageza nkabahuza mu kiganiro bakaganira umunsi umwe turi live mutubona canke mutwumva twese hanyuma nkabaza ibibazo ku mpande zose kuko hari ibintu numva badahurizako. Nawe rero nimba ugomba kugira icyo ushikirije kuri kino gitabo canke ku rupfu Rwanda daye Melchior ushobora kuduhamagara tugakora ikiganiro canke ukaturungikira audio tugaheza tugasangiza abadukurikira. Icitondegwa sinzohindura amajwi kuko sinkeneye umuntu avuga ibintu adahagaze ko neza. Kumbure bizo bitandukanye n'ibindi biganiro namashikiriza ngaha murazi ko hari ibiganiro mushikiriza hamwe nkahindura amajwi kumva z'umutekano. Kino cyo utazemera ko ntahindura amajwi ntazerirwa ngora. Bwana Daniel ndakuramukije amahoro y'Imana n'amahoro Imana yo mu ijuru ibahezegere cyane. Ariko ndumviriza aba bagabo ingene bariko barahinyuzanya abandi bariko barikingira atanuri karabarondera birababaje. Dani Boma ndakubwire aba bagabo nubwo duhomahoma nubwo muhomahoma nubwo bahomahoma aho uyu mugabo ariko ararahira arengwa yavuze iyo yaciye mu Burusiya mu Bushinwa magahiye. Bana Daniel ntiduhendane. Iyo ikintu wagikoze hanyuma akagira umuntu agicobogoza wewe nyene ubwikora kigutera isoni. Buyoya niwe yavuze ati ko abo muri mari bankwiye kwa maboko nawe nikankura kwa maboko. Sinopfa neretse imisumbi abana kuko ndazi ko aba basende David batazonyorohera canke ngo banyorohereze. Ndazi ko nakoze ibibe byinshi mu Burundi. Aca ariyahura. Yase gupfa yeretse imisumbi abana. Buyoya yishe Filimato ariko arasaba ubutungane arabubura. Yishe Filimato. Narakubwiye nti ndakwinginze umpuze na Roza Hakizimana. Arakunda kuvuga kuri ku Ntsinzi TV. Uyu Roza Hakizimana ni nawe wundi. Hano rero turakurikira Roza Hakizimana
audio yanunyikiye yansabye ko ndayihereza abo muri space ariko kubera ko space yari yaheze cyane ikiganiro cye cyaheze nashimye kubibasangiza ngaha kuko nubundi yashaka ko ubutumwa ndabutanga muri space hano murayikurikira hanyuma turaza kongera gukurikira hejeje iki kiganiro cy'uyu wundi murundi ntavuze izina nagira ngubwire Daniel Mugisha iyi audio yanje uje kuyihaba muri space bagire nanje bayishire mu byo bahora bavuga ku Rwanda dai jewe ndafise icyo mvuga urumva igihe ca 65 abantu barigeze kugira ibintu byo kurondera kwica umwami Mwambutsa na premier ministre biha abakomando b'Igitega buno nyene bace bamanuka baratabara umwami bongera baratabara igihugu cyose ko byari ibintu byateguwe bashatse gutangurira kwica umwami no kwica premier ministre no kujya kwica abasoda bato kandi abasoda bato barishwe benshi bababeshe ngo genda mutora inkoho ngo tugira ngo mugira muje ngo kurwanira igihugu kumbe babateguye kugira baje mu aho hantu hari bikwa inkoho kugira bace babica kandi bace babigira barabica rero naha nyene kuri president Ndadaye urabona ihabwirizwa kuba hariho komplo ikomeye mu bari ku butegetsi babwirizwa kuba batumvikana mugabo bagafashwa n'ibyo bihugu bindi bishobora kuba byarabateyemwo ikintu cyo kugira bice perezida rero ibyo rero byose birumvikana ko atakuntu perezida yo kwicwa hariho inzego hakabaho igisoda kikwiye cyo gutabara kugira perezida ntiyicwe aho hantu nariko ndumviriza uhejeje kuvuga uriko aravuga ibyo yavuze nanjye ndabyemera nta kuntu woba uri umuntu azi ibintu by'igisoda ngo uheze wubahuke ufate umuperezida umushyire muri icyo kimodoka nyimba cyitwa Brende hanyuma umutembereze hirya no hino uheze umujane mu ikambi uzi neza ko iyo kambi harimo abasoda bagumutse n'imiburiburi yari kugerageza uburyo bwose akabwira ministre de la défense nabo bandi bari kumwe bose aho bamaze kumva rimere babwirizwa guca barondera ingene basova perezida kandi byari gukunda kuko bishobora kumbarira ko bomenya rimere zoko bazokwica perezida hanyuma ngo mugume mureza amaboko perezida Ndadaye nanje byarambabaje brema bamwishe kubera innocence yiwe yari umuperezida atarondera inabi mugabo hari mwabo biri kumwe kumbere bari influence par abo mu mahanga n'abandi binabo basoda nyene bandi bari influence nibo bamugiriye inama mugabo Imana yaramuhaye ikicaro ciza ko nta kibi yari yakoze kandi ibyo urabona ko hariho ibyabateguye mugabo we watarimwo siwe yari yateguye ukwica abatutsi siwe na gatoya yari Roza Hakizimana duje twongera tubandanye rero dukurikira cya cyumviro caba mu mwanya wacu wa mbere narabajije sinze kuba mumbarije narigeze kukubwira nti ndagutuma nti uramumbariza ikintu abantu bazomwibukira ko igihe ari umushinga amateka kazi turetse izina gusa canke no kuza kwicara mu nama nshinga amateka ku bw'ico gihe Dani ibintu hariho abantu
Gwasa niwe yigeze kuvuga mu nama nshinga amateka y'ubu, aravuga ati nyakubahwa cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka, hariho abashinga amateka ngaha kuva inama nshinga amateka itangura muri iyi myaka 4 imaze no gukura ururimi mu kanwa tarukura mu kanwa umenga ntacabona kigoye abanyagihugu aserukira canke igihugu. Erega Daniyeli akatavuzwe ntikivuga. Aba bagabo nabo ntiduhendane mu gihe cabo cari gihe c'igitutsi cabo. Uyu mu colonel ariko aravuga ngo Ndadaye yari ngo yari uwo president w'abantu bose banguha, hanyuma no president w'abatutsi n'abahutu n'abatwa yishwe nabandi. Mbega ico gisoda cari cabande? Ego mejewe mvuga ntagakaragasa kandi kuko n'ubu mu Burundi tutorohewe, ico gisoda n'igipolisi ari cabose. Ndavuga yego ndavuga ntagakaragasa kandi ngo ntireze ufatira kwizosi yarabwirijwe wigisha umwana kurongora agahera kuri gwawe. Ubu rero umuntu yigishije abahutu kwica yaramenyesheje. Mugabo menye ko abahutu mu Burundi atari bo batanguye ibintu byo kwica abantu. Arero Hakizimana nk'ubu ni kuwa gatandatu, ubu ndi muhira. Nk'ubu hiruka mu mpuza ndafise ibibazo nka 5 jewe na mwibariza. Yamari karatisha ku radio yasubiye. Birababaje. Uyu Colonel Rugigana niwe mu gitabo ciwe bahejeje kuvuga yuko yanditse avuga ko urubanza rwa Ndadaye rutazocibwa. Nivyo ruzocibwa nani? Ubwa mbere abasene David de bonye ni ben intwaro nta nguvu basifise bwo guca urwo rubanza. Baruce gute? Baruherehe barugeze? Naho vyura umutwe ngo agira rutanguze kuko naruvise mu minsi heze ko bigeze kuvyura umutwe. Baba baforodebu yararongoye bagendanye, baba abatutsi, baba bahutu bo hirya no hino baca bahaguruka ngo bariko bazura kaboze. Ereganya kubahwa Daniyeli, Bibiliya ivuga ngo icaha kitatuwe ntigiharigwa. Ubu rero umuhisi nkuru nziza niwe yigeze kwitora amaze kuva mu ntambara, ahagarara ku radio asaba imbabazi igihugu ati wa gihugu we banyagihugu kazi namwe bashinga ntahe bafasoni, ndasavye imbabazi y'ibintu twakoze bitabereye mutuzi ko vyose. Ndabasavye imbabazi, ndakomya amashi nsaba imbabazi. Aranavuga yuko hariro n'umwana yicishije barionete, ico caciye ku radio kivuye mu kanwiwe. Uwo rero kuba afise imbabazi kuko yazisavye n'Imana yarazimubwiye. Makabo uyu munsi abantu bishe Ndadaye bariko bariyenza ku bantu, bariko barahoma kuko bafise abazungu bashigikiye bafatanije kwica kumwica. Ubu bariko bariyenza ku bantu ngo nibitangaza, ngo bariko bazura kaboze, ngo ntibikwiye ngo urugigana no nyambari Frank nambari Colonel inde, ngo bariko baravuga ibinyoma. Buriya Daniyeli mu Kirundi baciye umugani ngo umubisi wamwishe ni wamurimye kumusibira. Ubu munsi bariko baramwitamba ku muvyimba kuko babona ko atakiriko kirabakurikirana. Babakurikiranye kuko abazungu bafatanije kumwica, aribo babahaye na pla kandi cyo bamuhoye abazungu bakizi, baca baja hejuru ngo urubanza ntiruciye mu mategeko, ngo bariko barahonyanga akazi na muntu. Mwana wa Daniyeli ntarabona iseriha. Aha twese abantu duhanze amaso gwasa. Mugabo ico no kubwira naho yoba ca mu ryahumye akitoza kaba president,
ngomba ndakubwire abazomunaniza bariho kurusha, ni nabo benshi kurusha abatazomunaniza. Batanguye kumunani, hajya Bibiliya ivuga ngo base b'umuntu bazova mu rugo rwiwe. Nari ntatangiye kuboneka abashinga amateka 10 mu bindiriye mu nama nshinga amateka baciye kuri we kubera FNL, ntibariyo ntibindiye kubera FNL. Ngomba ndababwire Daniel, iki gihugu c'u Burundi abadayimoni cagiye kuzimu, catanzwe kuzimu kuva kubami. Bijya bintu vy'umuganuro mpuranama ndabivuga kwari ugutekerera shetani. Bari bafitaniye amasezerano ni kuzimu ko bazokwama batanga ikimazi kira ku mwaka ivyo bise mu muganuro. Daniel nyakubahwa mumenyesha makuru, ahubwo muri komuravu iyo mushize kwibi ndabikurikirana nkumva ndahungura ugutwi. Jenda day bamwakiriye kuri Kamuhandi kurya mbere ku Musaga, ndiko ndaraba n'amaso ngo ngiye gucuruza mu isoko y'Ibujumbu. Abasoda badukekeza ngo genda mususurukire muhira, ariko baradukekeza umenga baranezerewe. Inkoko y'ugwara rurerure yimena gatorero. Je ndumbiriza abatutsi bariko baravuga bavuga ibi, abahutu bariko baravuga bavuga ibi. Mbega umunyakuri n'uyuhe ninde? Ico womenya co Ndadaye yazize ubwoko, yazize intara. Aba bariko bari hinguza ngo nuko yapfuye bashitse kuko kuco bashaka akaba baramwishe. Aba bariko baravuga ko bara officier bari bafite pouvoir, ntibamwishe bariko bararaba n'amazi. Aba bariko baravuga ngo bagiye mu Kamuha ngo arabaza, urasubira wumvirize ukurikirana amajambo Daniel, ngo arabaza ngo mbega ko tubona ngeze hano ngo yobara amahoro, ngo baca batubwira ngo bamwishe, ngo bose baca basubira kurira bise basubira inyuma. Kuri Kamuha bikomagu niho yari. Umugore wa Ndadaye n'abana bikomagu yabwiye abasirikare ati ndabasaba ikintu kimwe, uyu muntu ntaco tumugira, nivyo tuja kumubaza gusa turamurekura. Ndadaye ahagaze hejuru kuri Burende arababwira ati yemwe ndabasavye muvuga ico mushaka mugabo ntimusesa amaraso. None Dani bayashe burya akanyoni agaturi kamenyereye gukomba kama gahese, ntiduhendane. Ibi muniko muravuga ngo ubwoko Imana niyo yaremye ubwoko mugabo ntiyaburenze ngo tubupfe. Hameze kuba abatutsi bagiririrwa n'abahutu bakica president yatowe n'abanyagihugu, nta ngaruka bagize, ntibashize umusoda ku mututsi ngo bakingire abo batutsi babo, kandi bazi ikintu cy'ubwoko ko atari ikintu cy'umucezo bari bacamanye kuva kera, kuva ku bami. Ahumva ariko baraguta ibiki izi zose ko ari abagesera b'abaseshi b'amaraso gusa, umva ariko baraguta ibiki Daniel. Hakizimana ari kararogota ubujambo. Ndayishimiye jewe ndayishimiye, sindamushigikiye kuko aho tugeze ni habi. Mugabo nagomba ndakubwire ndayishimiye arananijwe. Burya Daniel ishiga rimwe ntiritekwa. Nobona ko twese tuhanze amaso kwasa. Nukuri akarama kabaciye mu ryahumye, na Ndadaye yaraciye mu ryahumye abatutsi ahungira mu Rwanda ariga araheza. Nabandi bantunganya bariga baraheza babaciye mu ryahumye batabashaka. Nagwasa arashobora kubaca mu ryahumye ugasanga ataremereye ko yitoza, kandi bakaramuka bemereye ko yitoza kwe, kuko abananiza ndayishimiye babaye benshi bakamuha igitutsi ca Karonda. Gwasa arashobora gupasa kabisa, barashobora kumwiba bikananirana ngene bamwiba.
bakiba bariko bariba aho biri rero bariba bagahava bakarenguka nabo nyene bakagira isoni byo kubi bakabireka mugabo agapasa ariko nagomba ndakubwira nawe nyene abansi afise nawe nyene abansi bo mu rugo iwe n'ab'inyuma y'urugo atogira abamunaniza rero bazoba benshi kurusha abazomushigikira none ntamaze kuronka abansi bashika 10 yahaye kuba abashinga amateka yewe rero ibyaba bagabo jewe sindabicira no mu matwi ngo mvuge ngo wanditse ibitabo yarabeshe eka no kurakabesha nam uwavuga ngo nibahere kuri page ya 70 ingahe gushika ku 70 na kangahe yekaye ahubwo ivyo nyene se wibaza umuntu ico gitabo agaruka mu ngaruka ziwe zizina ryiwe bikuru 27 ariko umuntu wovuga umuntu 27 atahumuzi atacu muzi ko reka mwana Daniel reka mushinya na aho reka ahubwo mbere ndagusabye untangire iyi audio uyintangire kuri abo bagabo bahora batanga iki kintu bishobotse baze bagisubize ko aba bagabo baze banyishura aba bagabo bari uyu mugabo w'umukoroneri yazungurutse mu Bushinwa nuko ntibukira indi zina ryiwe urabona ko ari babiri hariho Rugigana hakaba n'uyu mukoroneri je muze mubambariza ikibazo mwe mu bishoboye mbega ico gihe ko mwara ofisiye mufise ububasha ko wumva uri kuraduhenda uhenda abahutu uhenda ibijuju ngo ndadera umuperezida w'abantu bose yari umuperezida w'abantu bose niko mwari mubizi mu nsinzi yari umuperezida w'abantu bose ku gihugu ari umuperezida w'abantu bose mugabo abo agatoki kamenyereye gukomba bahawe n'abaperezida baba bakivyara nikivyara bagiye barahanahana igihugu babisanya ngo ni kudeta kumbe barabisanije umwe ari yarahimbye ahaye uwundi ari yarahimbye ahaye uwundi mbega bagaza ko kubise kutata nuze micombero ko atamwisha kimukubita kudeta naho yagiye kumwica aje mu isandugi kuri aeroport akavuga ati ko mumuzanya abona ntako twobisobanura igihugu twamaze kuvuga ko Micombero yapfuye twamaze kubitangariza igihugu ko Micombero yapfuye none mumuzanya abona aca mugomorera urusoro ku kibuga mu sandugi bamuzanye mu kibuga c'indege ko atamwishe hakiri kare uyo yamaze gukubita kudeta bagaza buyo yako atamwishe n'uwundi rero mukubita kudeta ntibamwice kumbure hari ku bindi bintu icyatumye mwico kirahari yazize ubwoko azira intara wariwe bajya abatutsi bapfanye bajya bazize ko bitwa abahemukiye abatutsi bagafatanya n'abahutu ni nk'ibi bifyoti cyangwa cawe ngo ni bifyoti ni nk'ibi bifyoti bya Onizime nabaye tware ndo Imana barabavugizi bankuru nziza bagunya mihimbiri baguzwa amafaranga inda zabo zabatanze ku muryango kurushiza abakobwa umukobwa niwe umuhaye inkoko umukoresha ivyo ugomba ukamujana iyo ushaka ukamenga iwabo ntarya ibi bipfu navyo nkuru nziza yahaye agaha kurya no kuryama imyaka 10 n'iyindi bantu bahomwa cyambu cawuti ibifyoti si bantuze gusa sibajya abashinga amateka 10 gusa no muri CNDD hari ibifyoti baguzwa ubufaranga buhera mugabo bari bahawe igihugu bakaba bavugizi ba president abandi bakaba abaki akaba mugabo bagugwa amafaranga ngo bahemukire wabahaye abacumi bo muri seneri bameze nk'ababaye tware n'aba Onizime baguzwa amafaranga n'aba Pacifique mo hajya uyu niyo mbare yahawe amafaranga urugoyi kugira ngo arogotere irya jambo aca rirogotera n'ahatariho
ngo ni kudeta nawe ntarivugiye ku radio y'igihugu. Warabonye kudeta ikubitirwa ku radio yigenga, naho nyene ni mu minwe. Hajya bagomba guca bamwica bace bashinga leta, bari bageze yuko ata leta ya atamusende David Dadojo muri iyo leta uko bazoyubaka. Inama yabereye Igoma Dani, nta na kimwe tutazi, nta na kimwe tutazi. Inama yabereye Igoma, bari bavuze ko atamusende. Naca wibaza nk'izo nje kanzogera z'abasende David baguzwe amafaranga bagahemukira uwabahaye. Ubu bariko baraberabera hanze bayetware nyambari yetware niyo nizime nambari umwe haro umuvugizi wa leta nyambari yetware nde baguga ubufaranga bashize ku mufuko bari umuhero. Mugabo nk'ubu iyo bataba bahemu ariko bararya niba bariko barashoko bari bahawe igihugu bari batobera kironka ibifyoti rero sibagira uko ishaka gusa. Ibifyoti biri hose ntibipfubisa aha mu Burundi. Ikintu kizodukiza sinzi ico aricyo. Jewe n'ukuri ikintu kimbabaje ndakiye, naho umushinga ntahe gwasa yo baca mu ryahumya gati Jesi nemera ko azokwereka, azokweregwa gute cyari igihugu cyaramaze gupfa, nta bindi cyarapfuye. Ni Imana gusa izodutabara. Ikiganiro cyacu rero kigarukiye ngaha. Ndabashimiye ndabakengurukiye inshuti zanje ko mwagikurikiye. Nawe nimba ugomba kutwandikira ntibigoye, ni please 358 46 58 314 guteranya amajana 358 46 amajana 314. Kino kiganiro kandi kivuga ku gitabo cyanditswe na Lieutenant General Rugigana, ugisanga no kuri Facebook Daniel Mugisha guhera ku gice ca mbere gushika ku gice c'indwi. Nabashiriye hano kuri Facebook kubera abantu badashobora kugikurikira kuri YouTube canke batari mu groupe ya WhatsApp kugira ngo muze mushobora kugisangaho abazo bagikeneye bose. Murakoze.